Usavuga L9 man. Wapi L9 nzija Joestar. Muga kawaida tunajikuli ifuku munarivuga. Kuja ngo umuntu agiye mukondondera muhira atavuga tu L9. Agiye koza ngo L9, agiye kuvuga ati L9 bavuga ati yewe ninde nanabona nga babwiza ukuri nta kimwe kuko haje kuri rwo gufasha kugira ngo urukundo rwawe rukurikira rukomereshwe ku. Mwe gusa ngo twari kumwe yarigomora cyatware turatokanye ivyo bandanye. Man, go kwanza kabisa. Filme nakina zari zo guhanura. Zo guhanura. Ivy'urukundo ntavyo wakina. Aje ko nakina kwera. Wapi? Wapi? Sha, it's not my dream, niko navuga. Unajifanya huni labda mimi John Cena. Bale kasiweka rukoko ba. Itafuta. Siroweka reba, siroweka. Siroweka reba. Reka. Tuna ubyerekana naririmbye. Unajifanya huni labda mimi John Cena. Bari gangi barayibona gute man. Tapsa. Mbajya girira jime he, girira jime man he. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza na bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko twama tubikora reka tubanze dukengurukira imano ya muri kumwe natwe imisi yose ko turazi neza yuko ariyo yamiduha amahigwe kubaho ko ni benshi batari muri kino kibanza twe turimo cyo guhumeka ariko twe Imana ikaba yaduhaye amahigwe nitwikengurukire rero. Dusura kandi dukengurira namwe abakunzi ba Buja Hit TV. Mundasiba kudukurikirana imisi yose. Mwebwe niyo support yanyu nizo nguvu zacu murabizi neza. Ego nkuko mumbona cyangwa nkuko mutubona ndi kumwe umuntu atavyorosha kandi atababarirana cyane mu ngabirano ziwe cyane je nuko no munyo mwita John Cena bibi bro safi biraza neza man okay unajifanya huni la damne John Cena sina place Madiba daga uramuzuru bakora ibintu bya fresh sana John Cena ndaguhamaga John Cena cyane oya je mazina y'umustar banyita L9 the gangster rapper yeah. The gangster rapper L9. Bro, akajira kakale kazina kizamani. Okay. Urazi ko je banyitaga bro. Wapi? We mbali ipakitre. John Cena no bazana je banyita ipakitre bali. John Cena na ipakitre. Sivyo na man tugire kiganiro chiza none. Okay. Fanya interview nzuri safi kabisa. Uri tayari? And ready man. Kabisa rero ko abantu batazirira amazina y'ukuri ya John Cena yitwa gute? Bon amazina yanje banyita Kwizera Joel nkabamba mu Gasenyi akaba mu Gasenyi mbe haje ibintu biranga novuga John Cena jange ibirango biranga Joel babimeze gute abameze gute ateye gute okay ibintu biranga Joel canke L9 yahoze ari mu acteur w'amasinema ubu arabitoka ku mpamvu z'ukuntu club yakinamwo byagifashe. Okay, ubu ari muri industry ya music. Mu gangster rapper atavyorosha muri industry y'umuziki. Kabisa mu gangster rapper atavyorosha muri industry ya music. Ego nivyo atubwiye mbe kuri kigura kwa kwite John Cena hajya abona bari bisunzike bro. Shaje sinzi ngira bisunze ko natambuka cyangwa kugara ko banje sinzi kweli. Hajya birashika kagara man. Birashika kagara bro. Shaje kweli birashika muga sinzi me nuko babona kweli. Hajya kugira umuntu bamwite John Cena ko bamaze kubona ari kitafu cenge uri kitafu babona kuri kitafu bro. Wapi kweli sinzi kweli sinzi. Hajya bizabira bingahe? Shangira nk'ibiro mfise emwe sijana kweli. Ngira ni ngano nonte. Lonanski. Kweli. Man ufise ibiro byinshi daki. Urazi ibijyaje mfise ko man. Jaza ibiro mfise. Sha wapi kweli. Je mfise ibiro 60. 60. Sha yana kore wewe nibike kweli. Kweli. Kabisa ni John Cena tuko turavugana kandi turumva yuko abikora neza kandi aratugyohera neza John Cena. Big up sana bro. Okay, big up sana. Byajyanye mu quartier wanyu je arabantu bambwira yuko ngo mu quartier wanyu we the first man kutumomi man ivyo bro. Sha wapi kweli sinzi. Ngira nayibona. Barabibona biramaze gushika rokagana n'umukobwa man.
sha biramaze gushika nyene no mbega so tugenda no dutera inkuru uca ukasanga n'umugenzi ya mbega abakobwa bamugendana bameze gute bro sha sinzi kwe Josira cyatwega Josira tubwize kuri man urazi kuri man nuko jako navuga abantu ngira nuvugisha kuri kweri aho tugenda nyene baba basanzwe tutemu tumeze gute twifata gute muri kumwe man tumeze bien kweri nako mubibana kweri nkuko tukubibona kandi look ya umuntu ari imeze neza kandi ufise look ya basani man none ucumbwira ko ugenda n'abakobwa come from man ucuvyemeraga bro come from ugendana nabo je na come from ugendana n'ukuri je sha ugira wawe unyitiranyije man ujabani zozara kabisa abantu come from when he fake sara when ushaka ugendana nabo sijyo none man kweli kabisa reka tuje kwanza mu by'umuziki gato John Cena wewe atanga iby'umuziki kwanza gute atanga umuziki nyene mfise imyaka 10 kweli kwabwenze ku ndirimbo zinga sha izo ari imwe nasohoye ni non stop ya urasha izindi ziri mu nzira ya izindi ziri mu nzira ashaka kutugira freestyle gato ka non stop okay na problem ya iyi non stop igisara naja honde sedo harakore first on tabatesa gakosora abajing babibone bagahunga amajambo abe meshi ibikorwa bibe bike ku mabiti nkabongera tunaendelea ingine ya kwangu unajifanya hunioni labda mimi John Cena baraka sireweka rukoko ba itafuta sireweka reba sireweka tuna ubyerekana naririmbye unajifanya hunioni labda mimi John Cena bari gangi barayibona gute man tapsa mbajagirira jime he ugirira jime man jena jime ngora gusa no dupompe gusa nyene kinya kwere ajugira pompage gazinga yo man zinga gera nka 20-30 yego man nuko bidakunda ko musaba katugira pompage nka zibiri ariko nacu undi musi tuzokurondera uri muhira ko muri bitugorere sibyo nega bro ariwo kwere kariyo hajyanye muhira uvuka n'abantu bahangana uri honorable dokombi wanyu tuko tuvukana turabana batatu ukaburi imfura cyane je ndifura muri wabyakire gute ko barigiye mu by'umuziki hajyanye ubona ko wabyakira nabi gama je muhira bavyakiriye neza namuzenye ne yarabizi akavuga ati okay kandamureke kamba azotera imbere ego azotera imbere kandi nizere yuko umwigisha mu plito umuvyarinza kubwira gutyo wonye nuko abaguhaye imigisha kandi amaze kubona yuko ushoboye kwere ego watubwiye kandi kugira ibintu by'amafilm by'amareresi man bihajya filme ukinazi bazimeze gute je filme nakina megusa navyo nkirimwo ubu filme nakina zari zo guhanura zo guhanura iby'urukundo ntavyo wakina aje ko nakina kwere wapi Sha, it's not my dream. Why, bro? I don't know. Sinzi kwere. Man, ariko byokubera man John Cena muboga twicaranye ngakinye filme ibintu by'ama romantic bya telenovela man. Sorry Paquito. Merci c'est John Cena L9. L9 bas L9 kumbura kinye filme novuga ibiri romantic bya telenovela man. Numva ko ibintu byotoka sana uboga bwawe man. Reka. Nabyogira man. Jemga nakidanye nebice nakinze guhanura bice mu buzima umuntu agenda acamwo urumva hage usanga umuntu agenda aca mu buzima bubi nandi yaca mu buzima bwiza nkuko usanga umuntu yagiye aca mu buzima bwiza akaca agenda yiyemera namwe cyo mubyumva yigira yabango je ndi mu boss ngo twiwacu amera nitubuze ukasangiye kugaya n'undi akenye ati we toka we toka undi tukikunda cyane why mugaje nk'abati abantu vraiment baraba ukita mugenza nubwo yabakenye gafumvuga ati base ekanda guhereza nayo yo kujya kumbaraga usanga ara nk'inzara nka mugenza ukasanga ara nk'inzara kati basi man base ekanda guhetere nangaye basi yamata n'agatumbura numva ego haraje umuntu afise novuga amafaranga menshi avuze ati L9 je shaka ko ukina film ya romantique ibindi bya telenovela yacu ibyo mbane by'abashirishi shuman no vyemeraga bro wapi kwere kwiriki man wapi uri basi woman nta mukobwa arakudiraga man wapi nta numwe araza ariko uramaze kudiraga wapi man ukunda bro
John Cena unajifanya sasa uliva ujima unajifanya hunioni. Unacha bisigura kwanza. Unajifanya hunioni labda mimi John Cena. Wigira kutambona. Kumbure ndashaka. Kumbu usanga John Cena. Bro, nuradra kwa kama. Wapi na? Hujatongozwa man. Wapi na mwaraza kondraga nokore. Basi wowe birashoboka ukimvira umukobwa ati je nshaka kuja kudraga umukobwa. Kondraga. Josh nutinye man vugisha ukuri bro ari abantu benshi babifuza kubimenya kuko John Cena watwemeje man kwa ibintu cyatwe tumenye biri musokora sijya nanega bro. Aya mga Josh kugasanga umukobwa ngiye kumudraga. Mga je aba ngana draga je. Nk'umuntu yabasanzwe. Yabasanzwe kuri John Cena umuntu yabasanzwe bameze gute? Ameze gute sinzi kwera. Ukataye kaba kameze gute? Uko ndabona kose sinavuga ngo taye we bimeze uko oya. Oya ngo singunda umuntu yirabura nk'urap. Wapi je uwari we wese ndabati sawa ako nakwimvisemwo. Wambwiye ko bakam from utabemera man. I come from suvuga ngo sidabemera. I come from nubwo yoza ati nta kibazo. Man uramuzi Miss Kayanza bro? Miss Kayanza. Wapi na wenzi? Nakonye zobaza ubundi munsi ntiyamumenya. Ego ni wambwini L9. L9 rero kumbure indirimbo yagiye gusora bayitwa gute? Yongeye kudusora muri iyi minsi nayise I'm so easy. I'm so easy. Yeah. You are so easy. Yeah. Why you are so easy bro? So navuga ko ndi easy muri byose. Haba rap, R&B. Yeah. Tugeneye mu buzima busanzwe rero L9 akunda ibintu bimeze gute? L9 nkunda ibintu nkunda ibintu Bauverman, Bauver ni kimwe, Bauver na. Nkunda ibintu bisanzwe. Bisanzwe bimeze gute kuri L9? Ibintu bisanzwe gute? Nka je urazi ko banyise hypocrite ko yandi mu hypocrite nyene ucuvyumva na wewe. Nembe hagerewe byagenze gute? John Cena ko rero John Cena man. Wapi kwera. Gusa je kumeze jewe. Je umuntu iryohera kwera. Je ngunda kuba nitwengera sinamashavuye. Mugashavuye nshavura gake mugabigahera. Yego. Ushavura gake ariko bigahera mbe hagiye kugira ushavure hajya nibiki kiba cabaye. Niki kiba cabaye. Canke banchoko canke abajama duteramana dupana nyene banchokojeje. Usanga ndavuyemwo ngaca utekanigira. Ngaca nipara nyene ngande hantu nyene kimya. Yego. Ina nazi gituma ngomba ndakubwira ko uba uver ko ari amakuru yawe nzimana ari ibintu vyo windi shaka umenye ko shaka ko abantu bamenya ni vyiza kandi mu bimenye vyo mufasha kandi nawe vyo gufasha Ina ndagusabye uver ndabigusabye uko wawazi man umva uguruke man sivyo man aha anye ni turi unana ile fasi ni turi mu shengera yibona bro turi muri studio kandi tuko turapresent ibikorwa vya L9 kandi L9 c'est je pense que c'est la première fois uje muri mu kiganiro sivyo gwa man yego kwera vyo visa L9 yatubwiye amateka yiwe ivyo akunda kunameze L9 ari umuntu je ambwiye yuko wewe iyo utumbereye umukobwa man udahusha umukubita umutoma wa mbere akaba yemeye aho nyene man ivyo nyene yakubeshega bro sha sinzi kwera L9 nikuri kwimana man je ivyo nukuri ni ibintu ufite ubamya kandi pakit okay uko ivuze byo bari byo kwere wowe utumbereye umukobwa ni pam unapiga tuli moja rimwe gusa akaba yemeye oya si pam turavugana amakambwira ati nzoguhenyeshu umunsi uyu sawa nkabati okay ndarindiriye mbihaje umukobwa arinza kubwira ati nzoguhenyesha ajya wowe nkawe bawimvira ko agiye kwimvira ibikigama hanya bagiye kwimvira ibiki so gaje baratubesha cyane sizi ko ubikurikira ego ndazi ko abesha swat mbagiye kwimvira ko yemeye canke ko yanse muga ico nyereka ko yanse ico nyereka ko yanse ngiye kumuraba ijambe ngiye kumuraba nkabati none gute none inyisha byayo gute akambwira ati nzokubwira ejo nkagenda kandi nzokubwira ejo babata okay umuntu aya panse fake uyu muntu vraiment oya uyu muntu agomba akuruhishe gusa oya uyu muntu agomba kunduhisha n'undi nkuko yivuze agomba akurabe basi agomba kuvuga ko bidakunda swat abafise undi muntu bari kumwe swat kaba yanse ego novuga ni L9 turacyavugana turasabye vyinshi tuvugana mbe L9 hajyanye yo baraciye ku ishure cyane ego naraciyeyo
ni nk'agakaye agakuru kumbure Elnani yo bayibuka atkunda gutera story abagenzi be ko bambwiye ko twenza manje yaramwe bambwiye ko ku ma blague uri so bad wapi kweli gusa nk'abajama gusa turi kumwe n'umujama wanje nyine blaga usanga abishi usanga naje muri mood usanga nko muri mood kasanga naje ngiye kumutwenza ego turazi ko abajene duca muri byinshi mbe Elnani aramaze gustika bro wapi ndarastika n'umusoremo aramaze kunyinzoga wapi kunyita wapi sinarin hagati y'inzoga itabi rumogi n'ice yonywa umva nta tabi none okay nta rumogi none n'inzoga nazo none mbega umuntu yanyoye urumogi rwamufashe rwamushizemo kabisa bameze gute abayamaze kuba nabi abayamaze kumera nabi ica mbere na mbere iminwe iba yirabura te buri mwanya n'amaso usanga yatukuye mu nyambaro ukasanga abantu wapi yama mu mpuzu iyo nyene gusa cyo wimvira nani imeze nabi ukasanga imisi yose sastage gufungura aragiye koga ntiyoga wapi dushe n'urumogi ndazi birazirana ndabeshe ndabeshe yego kwera ari umuntu yambwiye yuko umuntu anywa urumogi kenshi ngo arabona amademo man ngo arabona amashitani vyonye ntubavyumvaga man sha sinzi ngivyashoboka kumara kana amashitani ngo ntamufata amashitani ngo ntashobora kumufata sha sinzi ivyo nyene na malezonde nyene navuga mga just devon mbega wowe ufise abajama bastikaga bro wapi n'abajama bafise bastika nuragira n'umugenzi rumwe yumvira basiko akakuzo mba yacishemo mu bigana mu baravuga bati manje numva umenga nshaka gustika nuravyumva bivuga wapi kwera je nawe duteramana dutera nkuru bisanzwe tugatwenga hama hageze gutaha tugataha yego biramaze gushuka sifira umukobwa wa man sifira umukobwa wapi sitamusifura Werike man ratinya abakobwa we sininya man ratinya abakobwa we sininya ndakubwire man arahajya arakora turaba hajya ni benshi abakobwa benshi beza nuvuga aba beautiful girls urumva barakora turaba rero ntumenya yuko umwe yagushimye man utabaye uvere rero urazi ko ucuburaga bro unafura kose wapi sidi ugaje ndi uvere kwe ukosa muwazi sasa fresh sifira umukobwa just dasifura bishitse umva mbanye nk'undi muntu basinga abana kwe bikeneye ko tumenyana dore nko mu nzira ndamuhamagara muga sitamusifura bazi ko ngamara mutsatsi salut ati bon ati pardon gatoya turashobora kuvugana okay nkabati okay je nitwukuntu ati je sinamenye nitwa Joel namwe uzavuga Elnani man wapi Elnani nzija Joestar muga kawaida tutagikora ifuko umuntu arivuga kujya ngo umuntu agiye mukondondera muhira atavuga tu Elnani agiye koza ngo Elnani agiye kuvuga ati Elnani bavuga ati yowe ninde ntanabona nga Elnani man was so bad man man uko akawaza kabisa ama rero ngacumubwira ko witwa Joel ngambwira ko nitwa Joel mba mu Gasenyi nambwira ati nitwa Nakamba mbahanana okay ndabati enchanté cyangwa ati ndishimye ko ndakumenye nta bindi muvugana agacaga kamapi nakumusaba aya akamapi nyine ndakamusanga ati cyane ndakamusaba yo tuko turavugana kuri social media kuri social media nka Fibi urumva ati basi urashobora mu mwanya basi tugahora ahanana kweri biko urumva ambwira ati ego ati sawa agati basi wozombwira umunsi tukavugana ama munsi ugeze nkagenda duhuye ati sawa tukavugana nyine bisanzwe nka blague gato nk'agashiramwo akablage nko waratira umukobwa mu hotel blague imeze gute wapi nk'akablage gato nk'agashiramwo tukavugana ati sawa hama tugasezerana ati uyundi munsi
ego ni Elnani atubwiye ko bagahura kuri social media gute habera baje gushika gasukadiraga kuri social media gamani shade sindraga kuri social media ariko bakakudiraga kuri social media sha nta araza kundraga biramaze gushika kubona ifoto y'umukobwa kuri Facebook avuga ati ipicha so kati man ipicha kali sana umudada kabisa ni mwiza sana eko biramaze kunshikira kumva umengo umuntu uramwifuza sana oya sivuga ngo sinavuga ko imengo no sinavuga ko imengo ndamwifuza sana gusa ndamubona ndayibona nkayilikinga nkamwe binashitse nka comment ati dop canke nice canke cut canke top jojos Just ukabikora mbajya kuri Facebook yitwa gute Elnani ni El Jonai E na L na G O E N I Y hama kuri Facebook ni iryo YouTube ni Elnan Baby Instagram ni Elnan Baby hama page Phoebe ni Elnan Baby kweki baby man ndarakunda sana ndarakunda sana kandi from my fucking nikunda kandi baby kavuga sugasuru kuvuga neza Elnan baby no bazana turwana Elnani jana mumbege kana icoherera ngato kumwe tubanza dutera story nye Kushka night night na kiwaza erega ni live ba no nzashoboka ego basi Elnani ndashaka umbwiza ukuri basi uri en couple basi man afise umukobwa muri kumwe wapi na office uri gusohoka n'umukobwa ajyana sha ngo duherekana gusohokana twaravanye ivanye nuko nifata ndamureka yifata gute Elnani yifata gute sinzi ntubizi ngira wewe warabizi ego Elnani ubu unye nimukiri kumwe nawo bivugana na kimwe kandi ubivuze vyofasha numwe ariko aradukurikira kumbure yavuga ati Elnani bwabundi binye ntavyakunda reka je nzobasingene nzoanzanye binye sivyo babwiza ukuri nta nakimwe kuko haje kuri rwo gufasha kugira ngo urukundo rwawe rukurikira rukomereshwe ku mwe gusa ngo twari kumwe yari gomora cyatware turatokanye ivyo bandanye Go kwanza kabisa guys Elnani turavuga kwa teri story byatari budadamani ari kumurasa none keshi yigumura byageze gute man yigomoye agiye twavugana neza n'ikindi gihe avuga ati dance nkamuhamagara ati andeka akaja cyane turi kumwe nko kaburimbo turiko turabandanya akajabuka akacagira ahantu akacagira ahi wenyine jenga ati sawa okay urabinyeretse guys uri kwibana yatari no gusidarize burayibona Elnani we uko akwaza baruru abere baruru atwengeje kabisa kandi merci sana man nawe tubandanye cyane tugereze ngahanye okay uko ushaka Egara chikubera tsuzeri ngaro cyacu Elnani twari kumwe yakadutera inkuru nyinshi yatubwiye ico bafuye umukunzi wiwe ariko uwo mukunzi wa Elnani ahuri hose umenye si vyiza kwikawusha umuntu muri kumwe ugashugenda hari yakwera abantu babone ko muri kumwe Elnani hajyaje abashaka kuyimva ko ari vye ko ari kumwe n'umuntu akunda sije naga Elnani ego kandi nizere yuko ubukurikira rero nizere ko azogenda gufasha mbajya uri kumwe n'umukobwa mwe barabira ashika kandi umufashe neza kugira ngo yerekane ko utanga keya ku mukunzi wawe birashika mbajya utanga keya gutema utanga keya ndetanga gute mama ndamuganiriza nkamubwira utujambo tumusosera atego kweri ngakajambo Elnani kumure bakunda kuvuga gasosera umukunzi wabari kumwe kaba kameze gute mama nyine toro tujambo nyine romantique yego nkagute ati je t'aime n'ibindi nyene nakibaza mu kirundi nko mu kirundi ndagukunda ati byo byiza tugumanye nkamushamwe nka blague heje nyene nitugume nkamushamwe nka blague nitugume muri ivyo nyene yego nitugume muri vya bindi nshare na uca ino tugume tugitsari kumwe
kabisa ni L9 rero novuga yuko ikiganiro cyacu gisezerera hano L9 je nifuza yuko ubukurikira nzo gutumira handi tugire ibintu biri special utubijaye wanse kutubwira uzobitubwira mu kindi kiganiro sivyo naga bro kweli karibu kweli ibintu ugize uzobana feedback yavyo mu nyuma man uko we kabisa we so bad bro uko wakwanza ya je nukomenze nyene uratera isoni kweli tumajera navuga ati nzo kumutumira hano kumurenda mubaze kuvyerekeye tanga yiwe uvuga kuzi kuririmba ariko abandi bakavuga ati L9 ayo bafise tano yo gutwenza L9 wesa reka abantu bajije abantu bakora kuri kiganiro uzomenya feedback zawe sivyo kweli ibintu byagenze neza bro byagenze bien kweli yego ni nk'impanuro nkiyo tangarire ku bantu bakwadukurikirana ku bantu bariko baradukurikirana navuga ati nk'abantu bariko bakurikirana Bujahid TV ntibagira kuri subscribe channel ambe subscribe like share buri channel ya Bujahid TV no kuri channel ya L9 baby mwibagira kugira subscribe like share ego na comment byajya kuri channel ya L9 baby ifuze ko abantu bagira subscribe benshi barabandi bora abakobwa cyangwa abahungu man bose kweli bose byajya nka clip ya mbere L9 ifuze ko zobe meze gute izo biri bimwe baby bameze gute vraiment clip yanje nyene zuri special nyene special ibintu bimeze gute byo ku ma piscine aba baby bari so sexy man no ni baza muri piscine donc tuza dukumwe n'abajama banje nyene turi mu ikoto turi muri quartier ari kwiga ari kwipora nyene kwigarira na muca muvyumva nk'aba gangster rapper ego kweli kabisa nka freestyle gato ku yandirimbo yiwe you non stop ijasara na jahonde sendo harakore first ndaba tesa kakosora abajing babibode bagahunga amajambo abe meshi ibikorwa bibe bike kuma beating nabongera bro endelea man unafuna kata bro acha kadogo sasa unajifanya hunioni labda mimi John Cena sina kasa kabisa yari Bujahid TV cyakinyamakuru cy'amakibaza nabishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor nari kumwe n'umuntu atavyorosha novuga ko afise double talent afise araririmba kandi agasubira kandi agatwenza abantu kuko wanwengeje manje narize ko babibonye ga bro ego byageze neza cyane ni L9 twari kumwe batazira Joel bro merci sana man merci beaucoup nizere ko n'ubuku nitwakutumira ubundi uzoza kutwitaba man nzobita kweli kabisa behind the camera yari Scott Professional mwa Madrid CK na Scott rero basigaye nsigenda bitiranya kuko Scott ubonye nta dread afise kare naramvuga trabimene gusanga camona za dread ngamvuga ati ni Scott Professional wa Mboga wacha afisa Madrid ariko ubonye bose basigaye afise biparamani hatari sana on the mic yari Benny shoot tuzosubira inshallah imana bikunze bye babwira bye man bye unajifanya bye unajifanya oni labda mimi tonsira